Kaze bakunzi bacu banywanyi bacu twongeye kuramutsa tubabwira kandi kugira sabone ku bakoresha igifaransa subscribe ku bakoresha icongereza kaze muri ano makuru. Amakuru rero yo muri kino gitondo reka tuyahere ku makuru ariko aravugwa mu Burusiya, aho Uburusiya bumaze hafi amezi abiri bwarateye igihugu ca Ukraine. Uyu munsi rero uko bisanzwe intambara zabandanije, aho intambara n'ubundi ziriko zirabera mu gace ka Mariupol, aka nako n'agace ka Donbas region nk'uko Uburusiya bwamenyesheje ko ubu ariho bufokasinze atahandi hantu buriko burashaka gutera muri kano kanya. Ubu rero Uburusiya bwarunze muri kano gace abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, n'abasirikare benshi cane gose kuko abasirikare bari mu tundi duce twose baravanyemwo bazama muri kano gace ka Donbas region, ahari niho imigwano ikomeye iriko irabera mu mwanya turiko turavuga. Tubivuga rero kuri ivy'imigwano iriko irabera hano uno musi, kandi abasirikare b'Abarusiya bazingiye kandi abasirikare ba Ukraine bari basanzwe bahari bari muri kano gace. Abasirikare ba Ukraine basanzwe bahari ubu ntabwo ari benshi cane gose kuko Uburusiya bwakoze ikintu co kuzibira inzira zose zinjira muri kano gace, bazibira abasirikare basanzwe bariyo. Rero ku munsi w'igihe uheze mwarabonye abasirikare avuga ko bafashwe kandi bakavuga ko bishikanye. N'ubu rero uno munsi hari abandi basirikare bariyo bari kuri kino kivuko ca Mariupol, aho bavuga ko bobo bataruta bishikana, ndetse bamenyesheje ngo nubwo ibigwanisho biriko birabaherana kandi ata ubundi buryo bafise bwo kubironka bataruta bishikana bazogwana gushika hanyuma. Aba rero n'abasirikare basigayeyo bataratanga imihoho, aho bavuze ngo ni ku butaka bwabo, ngo uko vyagenda kose bagomba kurwana gushika ku rusase rwa nyuma. Aba rero basirikare bariki muri kano gace ba Ukraine bakiriko baragwana basigaye ari inkehwa, aho bivuga ko nibura ubu igisirikare c'Uburusiya kimaze gufata ibice 90% vya kino gice ca Mariupol, mu gihe Ukraine itoronka ingene igenda kugomba abasirikare bariyo canke bashira ibindi bigwanisho. Umwanya n'umwanya ushobora kumva ko intara ya Mariupol yose izoba imaze gufatwa. Umugambi w'Uburusiya hamwe Uburusiya bumara gufata iyi ntara ivyo tumaze kumenya mu makuru twatokanije hirya no hino, nuko Uburusiya bumaze gufata iyi ntara buca bugira ico bita umuzingi bukazingurutsa igisirikare cabo. Iyi ntara yose aka gace kose ka Donbas region, aka gace nako kagizwe n'intara ya Crimea ndetse kaba kagizwe n'intara ya Luhansk na Donetsk. Izi ntara zose zaravuze ko zishize ku Burusiya. Intara rero isa nuko iri kuri Ukraine ndetse nako ni intara ya Mariupol, kandi iyi ntara rero akaba ariyo ntara niniya cane gose muri kano karere. Ubu rero Uburusiya buriko bukora ibishoboka vyose kugira ngo burabe ko bwogarura iyi ntara nayo ikaba mu minwe yabwo. Hamwe rero Uburusiya bukunda bugafata intara ya Mariupol, kuko ubuce bwa Luhansk na Donetsk ndetse n'intara ya Crimea bwo bisanzwe bifise, bivuga ko Uburusiya buca bwenda kubaka amakambi akomeye cane gose muri kano karere, hanyuma bukabasha gukontorora kino kivuko kininiya cane gose ca Mariupol. Gutyo rero vyoba bikomeye cane gose mu Burayi, kuko Uburusiya bushobora kuza burahakoresha gukomeza butera n'ubundi mu gihugu ca Ukraine. Rero Ukraine hamwe iyi ntara yoyitakaza, nta mahirwe n'ubundi yoba ifise yo kuba mu mahoro. Ayandi makuru rero kuri aya makuru Uburusiya buhejeje kandi kongera kugabisha igabisha rya kabiri igihugu ca Sweden n'igihugu ca Finland, aho Uburusiya bugabishije ko bino bihugu bibiri bisa nuko vyose vyagabirije kwinjira muri NATO. Aho rero Uburusiya bwavuze ati uko bikinjira muri NATO umwanya wari wose, Uburusiya buca bugenda bushire ku marembo yabo amamisire ya hypersonic missile, ndetse bushireko n'amamisire ya nucleaire, amamisire y'ubumara. Ibi rero nivyo Uburusiya bwaje gutangaza ati niba muri comfortable no kubana n'izo misile zacu ku marembo yanyu, nimugende gusaba kwinjira muri NATO, ariko mugisaba kwinjira muri NATO duca tuzana abasirikare bacu ku marembo yanyu, ndetse tuzane na misile za hypersonic missile na misile z'ubumara za nucleaire. Ibi nivyo Uburusiya buhejeje kumenyesha ubu nyene ko arivyo bugiye gukora, hamwe Sweden yobandanya
komeza icyifuzo cyayo cyo kwinjira muri NATO, ndetse na Finland nayo nyine igakomeza gushaka kwinjira muri NATO. Twibutse ko bino bihugu byose bibiri rero ari ibihugu byasa n'uko byari byarabangiriye kwinjira muri NATO, ariko aho intambara yo Ukraine n'Uburusiya ibereye, ibihugu rero byose abantu baragize ubwoba bibaza ati mbega hamwe Uburusiya bwava burutera twokwitabara gute, bizogenda gute? Ati ni byiza ko twokwinjira muri NATO kugira ngo NATO idutabare. Iki rero bikaba ariyo mpamvu ituma bino bihugu biriko birashaka kwinjira muri NATO, ariko rero nk'uko muvyumva Uburusiya bukaba bwabagabishije ko Uburusiya butaba buvyemera ko abantu binjira muri NATO. Uburusiya bwamenyesheje ko buca budeployinga amamisire mu marembo yabo. Ntawuzi ko n'ibihugu nabo bica bitera, kuko Uburusiya busigaye butinyitse ivyo buvuga n'ivyo bukora. Bamwe rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'umuhari wa NATO nako yavuze ko bino bihugu nabwo bisaba kwinjira bizobanza kwigwa ko birabe ko bikwije ibisabwa n'amategeko, ngo abanyamuryango bose bagize umuryango wa NATO bagomba gutora bakemeza ko ibihugu vyakirwa muri umuryango wa NATO. Agira akamenyesha nyene umuyobozi wa NATO aho yavuze ngo umuryango wa NATO ntukwiye gutera ubwoba umuntu n'umwe, kuko umuryango wa NATO si uwo gusotorana, ahubwo n'ubwirinzi mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe usotowe. Ariko ubwayo NATO nta muntu n'umwe izosotora, nta n'igihugu na kimwe izotera. Ibi vyavuze rero n'umunyamabanga mukuru wa NATO. Ariko rero tugumvije ibi NATO ivuga, natwe twabigize ku commentaire aho tuvuga ko NATO nubwo ivuga gutyo ubwayo nayo nyine irasotorana, kuko muri Afurika mwabibonye ko NATO yadutse igatera igihugu ca Libya, ndetse ikica n'umutegetsi wa Libya ubu nawe Muammar Gaddafi. Murazire vyabaye muri Libya n'ubu biriko biraba. Ibi vyose bikaba vyakozwe n'izi ngabo nyene za NATO zivuga ko zidasotorana. Urumva rero nta wobura kugira amakenga mu gihe NATO iriko irabuka cane gose, cyane cyane ibihugu bitavuga rumwe n'ibihugu biri muri NATO nk'Uburusiya n'ibindi bihugu by'Abarabu. Ntabwo bishimiye kubona NATO iguma yiyongera ko ibindi bihugu buri munsi, kuko NATO ishobora kudesida gutera igihugu kanaka, kandi ku mpamvu kanaka ndetse no ku nyungu zabo, nk'uko mwabibonye muri Libya bavuze ngo dushaka gutera Libya. Na cyane cyane rero NATO ibihugu by'Abarabu ntibiyishimiye na gatoya, kuko ni ibihugu biboneka ko bibangamiwe cyane rwose n'umuryango wa NATO, na cyane cyane ko ibihugu by'Abarabu biri muri uno muryango ni igihugu cyonyine ca Turiki naco nyene kirimo nkaho kitarimo neza. Rero umuryango wa NATO uteye ubwoba mu gihe uriko uguma waguka ku rugero runiniya cyane rwose. N'aya makuru muri kano kanya kubadukurikirana mwese mubwire sabone, subscribe kuri channel yacu, mudutere intege. Imana ibahe umugisha, mugira ngo mubahwe. Uburusiya bukomeje intambara muri Mariupol, aho buza bugira bufate kino gice cose, ndetse umugambi ukurikira akaba gusha bashinga amakambi n'ibirindiro muri kano gace kugira ngo bakontrole kino kivuko kinini cyane rwose cyo mu burengerazuba bw'Uburayi. Mwakoze, mugira ibihe vyiza, Imana ibazigame.